Okay, kuba ariko barakurikira ibirori bariko barabona abantu benshi bakoranye ariko bose nubwo bambaye ama costume nawo muri sport. Mutamaremi ubwa mbere félicitations. Merci. Sinzi ngo dusigurira muri make iri huriro ry'aba bantu twabonyemo abantu bigeze kuba ari bicocoro muri atletisme. Sinzi ko muduha umuco neza na neza ivyo ari byo. Nkuko mwari muheje kubibona umunsi itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 2023 abahoze ari abanonotsi no kuvuga les athlètes vétérans mu Gifaransa, les athlètes maîtres. Kuvuga umuntu yigeze kuba yiruka discipline yi canke ririya hanyuma agaheza agakukuruka mugabo yakukurutse yiruka iyo discipline. Okay. Bacamwita umuvetera. Rero uno munsi bari bahuriye ngaho kugira ngo batore indongozi zabo. Donc musanzwe mufishira hamwe ry'abahoze baranotse. Yego ibayita AVB, Association des athlètes vétérans du Burundi. Okay. Uyu no munsi rero nibaza ko kuri wewe nakanyamuneza kadasanzwe kuba. Yego nakanyamuneza banyizigiye n'ugwego dushizeho bugira kabiri kuko Association des athlètes vétérans du Burundi yabaye créée muri 2016. Manda ya mbere y'uwahahora yaraheze ubunanje banyizigiye kugira ndongore uko gwego. Kumbure Remy Ndakoze numva ufite nakazina keza k'ikirundi Ndakoze. Uko biri kose ngira ngo ugiye kurangwa n'ibikorwa vy'iterambere muri atletisme. Egome cyane ibikorwa bigiye kubaho kubera hariho byinshi bitari byarakozwe tugiye gukosora cyane cyane inzego zitari zarashizeho zari gutuma haba kurodinamiza association. Tugiye gufashanya hagati yacu kuko benshi abakukuruke nabo bariko baregereza izabukuru bakeneye gufashwa kandi kubera tubiri tuvurana ubupfu tugiye kuraba ukuntu dushobora gufashanya hagati yacu twongera twitegura n'ama competition ku rwego rw'igihugu no ku rwego rwa Afrika ndetse no ku rwego rw'isi. Ivyo navyo tukazobishobozwa nuko bizoba bivanye n'uburyo buzoba bubonetse tuzokura mu bantu batandukanye badufasha natwe nyine tukagerageza kwifasha. Uko biri kose abanonotsi no munsi bitega ikiga Mutamaremi kuko nibaza ko uburongozi bwahora mugabo ntihabuze utuntu tw'imyidogo twari duhari. Umunsi iyo myidogo igiye gushira Burundi. Imyidogo izoshira kubera nico cifuzo ciwanje nuko iyo myidogo ahubwo yoshira cyane cyane nko bijanye n'ama assistance aba membre bacu barahuye n'ibibazo bitandukanye bikanka tukabura ukuntu twoshaka kubashikira na cyane cyane hariho nk'abantu bitavye Imana bari abantu bakomakomeye witwa Gashaka Tarsis yaritavye Imana yarasiterukiye Burundi muri Jeux Olympiques ya Atlanta ubu twashoboye kumushikako kubera bitari bimeze neza ico gihe. Hariho n'uwitwa Isidore yaritavye Imana nawe nyene n'abantu abo tutashoboye gushika kubera uburyo bukeye. Abo rero iyo ni programme sociale tugiye gukorera ko cyane kuko kugira ngo umuntu ashoboye gufashwa nuko nawe aba yafashije abandi. Rero kandi atetezwe no kuba ari muri Association des athlètes vétérans agakotiza amafaranga 5,000 ku kwezi hanyuma akongera akariha amafaranga 10,000. Ibyo 10,000 rero ariha amafaranga aja mu kigega cha association bayita frais d'adhésion wemerewe kuri umumamba mugabo heje kwemerwa ko umumamba uzotagezwa kwa muri inoti ya 5 hanyuma heje kuri ivyo 5,000 nihagira ikibazo uzogira niwibaruka tuzokwasista ni wapfa tuzogufasha ku rwego dufise nkuko vyanditse muri statut na reglement hari amafaranga ategekanijwe. Niwa mutambukanyi wawe niyagira ikibazo turakwasista ku bintu par niveau biri muri statut byose. Yego. Okay, uno munsi kandi uko biri kose mubona bonye bamwe abatari mu mabanga y'igihugu benshi n'ubundi basanzwe ari aba coach muri atletisme. Yego. Kandi na wewe ndamaze kubona ko mengo usanzwe ufasha abantu mu sport. Yego je nsanzwe nkorera kuri Jardin Public mfasha abantu batandukanye bo ku myaka itandukanye ariko nongeye ko kuri ivyo ndabikuramo amafaranga kugira nibeshe hanyuma mugabo abanonotsi bakiri bato bari mu makrebe azwi abo ndabafasha ku buntu. Wow. Hanyuma
abahoze ari abanonotsi nabo baje kuri Jardin Publique abo nabo ndabafasha kandi ku buntu. Wow. Twarumvikanye muri association yuko bazohora baza kabiri mu kwezi nkabafasha ku buntu. Wow. Kugira bagira amagara meza. Okay. Hanyuma hariho nabandi bantu usanga bari mu makipe atandukanye zaba za football canke za abarubitre canke muri basketball bose baraza kuri Jardin Publique nkaba prepara physiquement kugira bagire ingufu kandi aho nta mahera ndabaka. Okay, ku muntu ashobora kuza kuraba interview ashobora kuba afise ibibazo by'umubiri yahora abura kunagira gasporo ikiniki umuntu ashobora kubitura. Nta kibazo, ikibanza ni kuri Jardin Publique turakora kuva saa moya zo mu gitondo gushika saa 2 z'ijoro. Nico kimwe no kuri abantu bava mu mahanga bifuza ko bagira gasporo bose nico kimwe kuri Jardin Publique. Yego. Merci beaucoup Reme tugushimire. Murakoze.